mbega muri iyo myaka y'ubwicanyi muhejeje gushikiriza 61 65 hari abatutsi bagandaguwe twaretse amasanamu twita diapo. Mwabonye ko imboneza za mbere z'abahutu zagiye kurwanira kwikukira ko Burundi hanze ari bo bagandaguwe. Bagenzi babo mwabonye n'amazina, mwabonye ko babayeho, byerekana yuko ubwicanyi bwarondera butarondera abandi. Uwamuteguye yarazi umugambi ariko arategura. Iga 65 urongoye inama nshingamateka yaragandaguwe. Icegera ciyo ca mbere yaragandaguwe. Icegera ciyo ca kabiri yaragandaguwe. Mu nama nkenguzamateka byagenze gutyo, bahejeje abo baja kuba depute b'abahutu, kuba depute b'abatutsi b'abahutu n'abasenateri b'abahutu barabagandagura. Haca haba n'ubwicanyi uri abakozi ba leta mu gihugu. Umunsi hageze kubyita izina, ubwo ruhusha tuhawe inama nshingamateka na nkenguzamateka tuzobabwira dusore amategeko y'igihugu na mpuzamakungu ingene twabyise. Ariko akanyuma abatutsi barapfuye mu 65. Ego harabapfuye bishwe cyane cyane muri Muramvya ahantu bita Busangana, imitumba yitwa Rusha. Twarakoye uyu mwaka uheze turaronka n'amazina y'abatutsi bishwe n'abahutu kubera abategetsi babo bari bizigiye bamaze kumva bapfuye. Haraba no mu burugumestre wa kera yitwa Mathias arabagumura, hanyuma abahutu barica abatutsi n'inzu zabo baraziturira. Abasoda baraduga baza kwica abahutu n'abatutsi bahurira mu kibira guhungirayo. Bavuye ku mutumba umwe, ku mitumba imwe, hanyuma bafata ingingo yo gutahira rimwe. Imuramvya, Bugarama, Busangana, Rusha harabaye ubwicanyi bwahitanye abatutsi 65. Mbere twaragize Imana umwaka uheze, hari n'umusenyeri katolika yabuze abavyeyi yaje gutanga intahe muri CVR kubera yabuze abavyeyi. Umusenyeri muramuzi yitwa Musenyeri Barege Sabe. Murakoze.